3 rukino vuga ruzobera ku kibuga ca Emirates Stadium mu rukino vuga ngo ari ko ruhuza abameza ashaka kuri babiri ndavuga uitwa Mikel Arteta kushaka ko na mukuru wiwe canke mwarimu wiwe azwi kwizina yiwitwa ndavuga Pepe Guardiola ni match Houston novuga irindiwe n'abantu tari bake ivuga ngo Arsenal niho tugiye kuba turaba ese kuno munsi abitwa abakinyi baze batandukanye baba abatandukanye ba Eberici Eze ba Victor Creze abakinyi batandukanye bazanye muri cyo gipimo cyo kubona equipe Arsenal ihura equipe ya Manchester City ni ku munsi w'Imana 10:30 hagati ya Mikel Arteta yakono witwa Pepe Guardiola match novuga itaza kuba yoroshe na gato novuga ati urukino utazoba goroshe cyane kanatsinda ni n'abamenyereza babiri bigeze no kuba banakorera hamwe burya no Mikel Arteta yamye ari umumenyereza wa kabiri wa Pepe Guardiola muri Manchester City ubundi kandi naho Mikel Arteta n'umumenyereza uno munsi duse nabaha amahirwe cyane menshi ko afise amahirwe gutahukana ibikombe kanaka nyuma yo kumara igihe kirekire no mu Arsenal udatwara ibikombe ariko twizeye yuko muri uno mwaka mu bikombe byose kara participamo afise amahirwe gutahukana na buri basi na kimwe canke na bibiri kubera yuko ugegeje kuraba liste afise abakinyi afise n'abakinyi nyene ubona yuko bafise ubwo bushobozi bwo kumuha ivyo bikombe kanaka kara participamo kandi kanatsinda novuga ati nimugigera kuri ibiri isa naho iri mu bihe bitandukanye Manchester City nivyo bariko gutsinda umugwa wa Manchester United ya derby dasanzwe cyane ariko ni Manchester City gutsinda Manchester United ni ibintu je kubganje mbona ko ari ibintu biha ko ari ibintu bidasanzwe cyane kuri ugo rugero kuko nivyo ni derby ariko uravye Man U ibirimo na Manchester City tatwisunga no kubakinyi basanzwe banafise urabona ko nimigwi yose igera kuri ibiri hakoze ikintu citwa ubwitange mu kibuga kanatsinda ni na derby ubona yuko Manchester City ifise ubwo bushobozi bwo gutsinda Man U ku rugero rwo hejuru cyane ariko kandi ngarutse kuri Arsenal nayo ni Arsenal ifise ubushobozi kanatsinda bwinshi cyane gusumba ubushobozi Manchester City ifise kugira ngo babatsinde kubera yuko ni Arsenal onofisi ifise abakinyi beza bafise ari nk'urufunguzo rwo gushobora gutsinda iyo Manchester City tugaruke bafise ba Victor Gyökeres bavuye muri Sporting Portugal hariya bakora ibintu vyiza cyane ariko kanatsinda nuno munsi novuga mu nkino zigera kuri 3 hari ibitsindo bigira kuri 2 afise sibike cyane vyiza bafise noni Madueke yavuye muri Chelsea benshi bikugura bavuga ati oya umukinyi tumukene ko no munsi bivanye na impact karagaragaza ku rukino mu nkino Arsenal kirakino urabona ko ari umukinyi mwiza cyane afise n'ubushobozi bwo gusubira Bukayo Saka ku buryo uno musi nta mufana Arsenal ari kuri pressure ngo ntidufise Mohamed Salah mu gihe ufise noni Madueke neza cyane ivyo ni ibintu biri clear biboneka binagaragara bafise Eberici Eze yavuye muri Crystal Palace no musi ubona yuko mu nkino zigera kuri 2 amaze gukina umugwa Arsenal urabona ko neza na neza n'umukinyi amaze kuba bitagoye cyane kwitora mu mugwa Arsenal ubona yuko impact yiwe ari impact igaragara ko ari wa mukinyi afise ubushobozi bwo gufasha no mugwa Arsenal ku rwego rwo hejuru bafise hagati mu kibuga Mirie kanatsinda nziza cyane gose ari na titire muri equipe nationale yo muri Espagne uwo mugwi nyene wa Espagne ni nawo mugwi no munsi ufata ikibanza ca mbere mu migwi myiza serukira bihugo mu kugana wa Buraya mukucisubize nyuma yo kumara imyaka itari myinshi yarakivuye ko kuko yagiye rukomega muri 2014 matari 2015 hariya uno musi bafise Martin Zubimendi mwiza cyane ni nawe niko ndanavuga hariya na titire wa equipe nationale ya Espagne bafise na Martin Odegaard mwiza umufise hagati mu kibuga atabwo nawe utegeza kuba ufise Mikel Merino nawe nyene mwiza kanatsinda ubona ko nubwo aza nka shwa ya kabiri mugabo numwe mu bakinyi uvuga ko abakunze gufasha defense offensive cyane gose muri equipe ya Arsenal neza cyane kanatsinda ushobora no kumuhenginga kuri nimero 9 twamonye babikora muri saison iheza kaza kanabatsindira ndetse kanatsinda no munsi Arsenal uri wa mugubona yuko udafise Carafioli uri kurumva canke nawo abo mufise ntogira ubwoba bwo kudasubiriza Miles Lewis Kelly hariya uri kurumva kuko no mukina nyine ashobora kuza kagufasha muri je contre attaque muri je gusatira urabona ko je offensive afise ubushobozi bwo gufasha ndetse na je defensive no mukinyi hose azi kuhatambira neza uri kurumva nca numva Patrick hariya ndiko ndamuvugira ibintu ndamukoreye ku bintu ndamukoze ku gati uri kurakora ufise Julian Timber hariya nawe nyene mukinyi mwiza ca kubiharo 2 ufise Gabriel Magalhaes nawe nyene wa mukinyi ashaka kuza kagufasha no kanatsinda twabonye Mosquera ashaka kuza gakuva ikibanza ca William Saliba kana gakina neza cyane navuga ati Arsenal muri rusange abakinyi bose bafise niba abakinyi bashaka kuza kagufasha kandi bagakora vyiza cyane imbere yo mugwa wa Manchester City kandi na Manchester City nabo nyene novuga basa nkaho bariko barirondera ntibaritora neza basa n'abariko barirondera kubera yuko bacari no mu bihe bibi karatsinda bamaze no kuba banavumikisha n'abakinyi batari bake n'ivyo rafise Rodri amaze no kugaruka avuye mu mvune nyuma yo kumara igihe kirekire atagaragara mu kibuga uno munsi urumva yuko utegeza kumutanguza kandi na Rodri urugero rwiwe n'ivyo
amaze igihe atagakaga mu kibuga rusa n'urusubira inyuma ariko atari kuri rwa rugero wumva yuko ni wa mukinyi bisaba ko atangura azero uri kurumva ufise Phil Foden yamaze no kugaruka kandi karigaragaza mu nkino zibiri Manchester City bamaze kuba banakina urabona ko ni umukinyi mwiza cyane akaragira ice karafasha ufise uno mukinyi Doku nawe nyene umukinyi mwiza akunze kugora defense adverse nawe nyene ashobora kuba nk'urufunguzo ko kugufasha kugira ushobora kuronka ico gitsindo kimwe canke bibiri ariko mbona ko rukino bisaba kuzoba mu bwitange bunini cyane kugira umugwi umwe ushobora gutsinda uwundi ariko nibwo rukino nyene nkigaruka ku mahirwe menshi ndabona ku mugwi wa Arsenal gusumba uko no yabona kuri Manchester City. Manchester City ni equipe nziza afise abakinyi beza kino rukino novuga ngo gwiza nubwo novuga ko babuza abakinyi bagiye batandukanye no mukino bafise novuga ngo point zikoma komezira hagati mu kibuga nko ku mukinyi yitwa Legenders numwe mu bakinyi bitwaye neza match iba nziza bakagira umukinyi yitwa Rodri Cascade umwe mu bakinyi batwaye na Ballon d'Or y'umwaka uheze mukinyi novuga ko ariko aragaruka mu bihe byiza kandi kanatsinda novuga ko no muri match basize muri Champions League numwe mu bakinyi bakinye cyane gose kandi banitwara neza bikomeye bafise musatirizi twa Jeremy Doku musatirizi twa Jeremy nako Erling Brot Haaland abakinyi babiri bahagaze ku isonga mu mupira w'amaguru mu byo gusatira ku muri novuga ngo mu gihugu cy'ubwongereza ubwo rero Arsenal bategerezwa mbere na mbere gukupa Marinho hagati mu kibuga kugira ngo bashobore gutsinda equipe yandi ya Manchester City. Uwo mwanya ndibaza eske byukuri abakinyi barahari babereye gufata miri ya Manchester City eske Merino arahagije kugira ngo Merino na Declan Rice barahagije kugira ngo equipe ya Arsenal yumve ko yotekana hagati mu kibuga umunsi rero nico kibazo kimwe gikomeye mbona umenga kirasa n'igihungabanije equipe ya Arsenal nivyo hari umukinyi je novuga ngo noshira muri babakinyi equipe zivye ubwo ndavuga nka equipe nka FC Barcelona barivye za equipe zifise icaha cyo kwihana bakwiye kuja kwihana bivye iki hariya bivye bivye mugwa wa City Barcelona barivye equipe yitwa Espanyol Barcelona umukinyi yitwa John Gas. Okay. Arsenal nabo batwaye hariya bariko mwiyumvira ibikibaho twiyumvira mbe Barcelona yivye kikwe niko ndiyumvira icyo kintu Barcelona yivye muri Manchester City ndakibura kuko nta mukinyi merutse muri Barcelona muri Manchester City uretse Ferran Torres akihari nuno munsi la Barcelona bivye equipe ya Espanyol Barcelona ku munyezamu yitwa Joan Garcia oya ho barivye vraiment ni bataja kucira kino cyaha Arsenal nabo berekeje muri equipe ya Ayani France biba uno miliyoni 13 zonyene bajayo biba mu defenseur yitwa Christian Mosquera miliyoni 13 zo ubu n'ubusuma ibi n'ivyaha bakwiye kuja kwihana n'izindi equipe zava dukora urutonde rw'ama equipe yivye y'ibisuma akwiye kuja kwihana icaha icayi yakoze kubera ko hari ibintu bakoze bitabaho Arsenal riri mu ma equipe yivye basuma defenseur yitwa Christian Mosquera aza kubafasha muri defense yabo umukinyi navuga ko ariko arabafasha bikomeye cyane gose kanatsinda yasa no wagaragaye nk'umwe mu ba defenseur ba mbere beza kanatsinda binagaragara nka mu myaka nk'ibiri iri imbere cyangwa se no mwaka umwe gusura imbere ashobora gutangura kuba classe mu ba defenseur ba mbere beza ku isi ibi ndabizanye sa n'ugomba kuvuga hagati mu kibuga Arsenal habuze Martin Odegaard na defense ya Arsenal ukwemeze kubera ko nabivuze equipe ya Manchester City ikomeye hagati usatirize ni match iza kuba equilibre ni match novuga ko iza kuba irimwe ibiharuro byinshi na cyane cyane ko niteze ngo Man City Pep arazana ibiki Arteta arazana ibiki icyo nosaba kimbe gusa simvuga byinshi kuri bino bintu icyo nosaba ni kimwe Arteta nimba kine gutsinda match ntaje kuyizibira akini umupira ukinire hagati no mu busatirizi kubera ko arafise abasatirizi babishimushoboza ufise Eze Madueke eske kubera kuja kuzibira no sinumva impamvu ufise abasubirizi Martinelli ufise Leandro Trossard eske kubera kuja kuzibira ufise impamvu nyabakizi gutuma uja kuzibira je novuga ngo Mikel Arteta gakinira urukino rwiza gusatira biraza koroha ko iyi defense yaba bakinyi ba Manchester City ishobora kuba ministerize kanatsinda novuga ko ni match dukeneye mu ibintu byinshi cyane kubona mu ibintu byinshi kubera niyo match novuga ngo ya mbere Arsenal bazaba bagiye gukina tubonamwo ko ari equipe ishobora no kuja mu equipe twavuga ngo yanganira ibikombe tugume tuvyumva ku izina uhure na Liverpool gutature uhure na Man City gutature mu minsi navuga ko bazohora na Chelsea baje gukina inkino za Champions League zigira kuri zibiri ubwo bizoba bigoye Jacob wanje avuga ngo ni kimwe mu bipimo bikomeye bitwereka ngo Arsenal bashoboye iki bazotanga iki muri Premier League eske bafise ubwo bushobozi tubuvuga ko bwo gutwara ibikombe vya Premier League n'ibindi bitandukanye cyangwa navyo bafise ubwo rero Man City ni kimwe mu bipimo bikomeye
ya nuko kabisa bimeze tugende tunaheraheza novuga ngo ibikwira vuga ku mugana buri ariko gende Houston dufashe mu Butaliyani nkino zitekanijwe nawe Patrick dufashe hari muri Bundesliga na Legenda bafasha no muri Ligue baza kwageza ku wa gatanu tugende turja no imbere hari yatwegereza imbere tuza ko turashaka warashaka mu gihugu cy'u Burundi nabonye hari novuga ngo bidasanzwe ni muri journée yabo ya gatanu mu Faransa Olympique Lyonnais izakina kipe yanje atakwegisa novuga ngo zibiri 15 mu kipe ya Nantes izokina kipe ya Stade Rennes ku munsi w'ejo saa 11 Stade Brest uzokina kipe ya OGC Nice saa moya Rennes nino kipe ya Lille zogisa saa 5 Paris FC na kipe ya Strasbourg za ku munsi w'imana gisano uvuga ngo 9 Le Havre na Lorient 11:15 AC Monaco na Metz 11:15 mugihe kandi ekipe ya OGC izokina kipe ya Toulouse 11:15 Olympique Marseille na Paris Saint-Germain urukino zoba rudasanzwe ruzoba rwihuza ama ekipe abiri ahangana akebana bikomeye cyane uvuga ngo azori derby bikomeye mu gihugu c'ubwo nako acu Faransa hagati ya Olympique Marseille na Paris Saint-Germain mu kibuga n'uvuga ngo Velodrome muri Serie A naho mu Butaliyano ku munsi uno munsi niho haza kuba hari urukino rwa mbere novuga ati gwindwigira kane hariya umugwi wa Resi uza kuba uri kurahura aza kuba ari saa 2 z'ijoro 45 uza kuba uri kurahura n'umugwi wa Cagliari mu gihe ku munsi w'ejo wa gatandatu umugwi wa Bologna uzo kuratana mu mitwe n'umugwi wa Genoa aza kuba ari saa 9 z'umugoroba mu gihe umugwi wa Hellas Verona uza kuratana mu mitwe n'umugwi wa Juventus La Viedame aza kuba saa 12 z'umugoroba umugwi wa Udinese uza kuratana mu mitwe n'umugwi wa Milan AC aza kuba isaha 2 z'ijoro n'iminota 45 ku munsi w'Imana naho hazoba kwakira umugwi wa Lazio uzo kuratana mu mitwe n'umugwi wa AS Roma aza kuba isaha 6 z'umurango umugwi wa Torino nawo uzo kuratana mu mitwe n'umugwi wa Atalanta aza kuba isaha 9 z'umuhingamo umugwi wa Cremonese uzo kuratana mu mitwe n'umugwi wa Parma isaha 9 z'umuhingamo umugwi wa Fiorentina uzo kuratana mu mitwe n'umugwi wa Como isaha 12 z'umugoroba umugwi wa Inter de Milan uzo kuratana mu mitwe n'umugwi wa Sassuolo aza kuba isaha 2 z'ijoro n'iminota 45 umugwi wa Napoli ku munsi wa mbere uzo kuratana mu mitwe n'umugwi wa Pisa isaha 2 z'ijoro n'iminota 45 nuko ni mu gihugu c'Ubudagi naho ekipe ya Stuttgart baraza kuba bariko barakina kuri uyu munsi nyene igenekerezo rya 19 na ekipe ya FC St Pauli ni mu gihe kandi ku munsi w'ejo Hoffenheim bazokwakira ekipe bari mu cinigisi c'isa 9:30 iyo saha nyene ekipe ya Hamburg bazoba bari kumwe na Edenheim FC Augsburg bazoba bari kumwe na Mainz 05 ekipe ya Werder Bremen bazoba bari kumwe na ekipe ya FC Freiburg igihe cy'isaha 12:30 ku munsi w'ejo RB Leipzig bazoba bari kumwe na ekipe ya Cologne ni mu gihe ku munsi w'Imana Eintracht Frankfurt bazoba bari kumwe na ekipe ya Nürnberg igihe cy'isaha 9:30 saa 11:30 Bayer Leverkusen babe kumwe na ekipe ya Bayer Mönchengladbach Borussia Dortmund babe kumwe na ekipe ya Wolfsburg igihe cy'isaha 1:30 ku munsi w'Imana akoze cyane novuga ngo bimeze nuko tugende tuja dusimbira mu gihugu cy'u Burundi naho novuga batakuba bariko barakina novuga nkino zitandukanye tuje mu rukino novuga ngo ni ku munsi wa gatandatu ni ku munsi w'ejo haza kuba raba urukino vuga rudasanzwe uzoza ekipe ya Flambeau du Centre nino ekipe yitwa Al-Hakda S novuga ngo aza urukino rwa CAF Confederation Cup urukino vuga ruza kuba ruba ku munsi wa gatandatu urukino vuga ngo ruza kuba rurendewe n'abantu batari bake urukino vuga ngo nanabonye ko baritegura bavuga bati kugeza muri kano kanya ino ekipe ya Flambeau du Centre nta kandi kazi ko gushobora gukora nakazi no gutsinda ekipe ya ino ekipe iva mu gihugu novuga cyane ino ekipe yitwa Al-Hakda S imyimeza ko barakora imyimeza novuga ngo ikomeye cyane ko barakora wanashaka bitegura no rukino ruvuga ngo ruza kuba rukorera bahuza ni wanashaka vyamaze ko binagaragara ko ari urukino ruzoba bazoba bugura n'ikisada ari igisaha 10:18 bugura avuga ati mufana wese w'ino ekipe ya Flambeau du Centre ateza kubaza abantu urukino ruvuga ngo ruza kuba rutoroshe warashaka bamaze kuba banaterekaho nibibanza byo kugura kamatike nko kibaga novuga ngo ca Palais des Arts zone Buyenza hamwe na zone Nyakabiga ngo niho hantu bazoza kugura amatike warashaka kuri Pro n'ibihumbi novuga ngo 5 VIP n'ibihumbi novuga 50 amatike sponsor nazo bari 100 gwishe kuba wirabira urukino ruvuga ngo ruza kwa rutoroshe niko rukino rwa mbere ruza rubere kuri stade Intwari bwana Patrick umuntu wese avuga ngo buri mufana akunda umupira w'amaguru buri mufana akunda no vuga ngo football yaba umukunzi wa Vitaro yabo hehe ateza kuraba rukino vuga ngo rwa CAF Confederation Cup ruzoza ekipe ya Flambeau du Centre na ekipe yitwa Al-Hakda S Nurukino turindiriranye igishika turindiriye turabe SK bizova bigenda gute kuri zino mpande zigera kuri zibiri ni Flambeau du Centre amazi